Ndabaramutse nongera ndabaha ikaze bakozi ba BTV Burundi mwanya w'amakuru mu Kirundi. Reka mubundire dore ko izingingo nkuru yagize kuva kuri uyu wa 19 Ruhuma uyu mwaka turimo hazotangura kugurishwa umwimbu w'ibigori ku giciro c'amafaranga agera ku 1,700 ku kilo. Nayo ku mashuri amwe abaregwa ntibagitonda ku mashuri kubera ikiza c'amaso cateye ahatari hake mu gihugu. Aya n'ayandi ni mukanya. Ndasubiye kubaha ikaze nkuko nari mpeje kubibabwira kuva kuri uyu wa 19 Ruhuma umwaka turimo umushikiranganje mu byajejwe harimo ubudandaji amenyesha ko hazohatanguye isekeza ryo kugura umwimbu ku giciro kingana n'1,700 ku kilo. Ni nkuru ya mugenzi wacu Benoit Sindayigwaye. Kuva ku munsi wa mbere igenekerezo rya 19 Ruhuhuma hazotanguzwa igurwa ry'umwimbu w'ibigori ku mafaranga 1,700 ku kilo mu gihugu cose, bivugwa n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo ubudandaji Marie Chantal Nijimbere. Igihe cyo gutangura kugura no kwegeranya umwimbu w'ibigori ni kuva ku munsi wa mbere igenekerezo rya 19 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2024. Ivyo navyo bikazorangurwa n'ikigo Anagesa kijejwe gutunganya umwimbu, bikazobera mu mazone yose agize igihugu cacu ciza c'u Burundi. Abarimyi basabwa gushora umwimbu w'intete z'ibigori zumye neza kandi zitagiramwo umucafu. Nayo uzoba yashoye umwimbu ungana canke urenga ibiro 500 vy'intete z'ibigori ategerezwa kuba afise urupapuro rwerekana ifumbire yakoresheje kuko aba yakoresheje umwavu mwinshi. Umuntu wese azoba ashoye umwimbu ungana canke urenga ibiro 500 vy'intete z'ibigori ategerezwa kwerekana urupapuro yahawe kugira agure ifumbire yakoresheje kuko aba yakoresheje umwavu mwinshi bagura ari uko baronse uruhusha rudasanzwe. Mu gihe naho yoba yakoresheje umwavu w'ikirundi bisabwa ko umukuru w'umutumba n'umufundi w'indimo wo ku mutumba uyo murimyi avako canke arimirako batera igikumu imbere y'izina ryiwe mu ntumbero yo kwemeza yuko uwo murimyi akoresha umwavu w'ikirundi canke uwundi mwavu. Ngo kugira ntihagire ushora umwimbu atarimye, umurimyi asabwa kwiyandikisha mu gitabo mu gihe ashoye umwimbu wiwe kandi akaraba neza ko bamwandikiye amafaranga ahuye n'ibiro yashoye bakanamuronsa n'urupapuro rwemeza ivyo yashoye. Ivyo navyo bikazokorwa n'ikigo Anagesa. Ku mashuri amwamwe y'igisagara ca Bujumbura ivyigwa ntibiriko biragenda neza kubera ikiza c'indwara y'amaso cateye ahatari hake mu gihugu. Cerari Nishimwe. Ikiza c'indwara y'amaso cibonekeza muri iminsi mu gihugu c'u Burundi iriko gituma imirimo mu mashuri itagenda neza, nko kw'ishure ryitiriwe ikiyaga Tanganyika no kw'ishure shingiro rya Mutanga. Ivyigwa ntibiriko bikurikiranwa n'abana bose. Ubuyobozi bw'ayo mashure buragira ico busaba. Uri abana benshi barasiba bakavuga ko bagwaye amaso. Hariho n'abarimu basiba kubera bagwaye amaso kuko ntiboza kwandukiza abandi. Ikibazo rero kirahari kuko umva abana ntibariko barakurikira ivyigwa n'abo barimu ntibariko barabitanga. Bogira nk'isekeza kurya bahora bagira izindi ndwara muri kacakiza corona gihe catera ingene babihaguruki nico kiza bogehagurukira bakara ubundi buryo canke andi strategy. Bana batari bake bamaze kugwara ico kiza ku buryo nino misi twafashe yuko abo bana kugira ngo ntibagume banduza abandi nkuko twabisabwe n'abatujejwe ko abo bana tuca tubanza tukabarungika bakaguma muhira kugira ngo abavyeyi babo babavuze. Basaba ko botanga umuti abavyeyi bose bashobora kugura bavuga bati uyu muti uravura aya maso, kuko murumva ko n'uruhombo rukomeye kuko hamwe bigumye uku
twava dusanga n'amashure yugaye. Kurundi ruhande kw'ishure ry'indaro ry'ubuhinga ETS Kamenge ho ivyigwa birabandanya ukuri kwamye. Nako ETS Kamenge rero ico kibazo c'amaso catema abanyeshuri naho hari abagwaye imirimo irabandanya kandi abanyeshuri bararemye kandi bari ku kivi kandi kituremesha nako kituryohera nuko abatangwa bwa mbere bakize hama nkuko tunabikwikana cyane kumanya ku mwanya nk'abanyeshuri kabeshi barafise imiti bazurashira mu maso. Biratubabaza kuko nk'umwana agwaye na cyane nkuko bari mu bihe bitoroshe byo kuyiga biratuma kumbure aciga nabi na cyane urwaye kandi wigwaye ucokora akazi nabi. Indwara y'amaso yibonekeje mu gihe hasigaye ikiringo c'indwi zibiri gusa kugira ibibazo vy'igice ca kabiri c'umwaka w'ivyigwa bitangure. Abene gihugu bo mu Gikoto ni muri zone ya Musaga komine Muha mu gisagara ca Bujumbura barabangamiwe n'ikimanga kigeramiye inyubakwa zabo bagasaba leta n'abagiraneza kubagarukira. Patrick Hatangimana. Turara ntibuca abenshi muri twe ebwe nitukironka aho dukika umusaya kuko izacu ziriko zisenyuka tubona ayo n'amaborogo y'abene gihugu bo mu Gikoto ni muri zone Musaga komine Muha mu gisagara ca Bujumbura. Urabona dufise imiryango dufise amashuri ngaha hino no hirya aha turara ntibuca natwe ntitugira aho tuba bakazana bakabomora bakabura iyo baja bakabura iyo babica ibintu tukababwira ati natwebwe murabona nta naho mudusize ure turiko tanguye kubundabunda tutagira iyo tuza tutagira icefo cya ruguru hamaze kugenda amazu atagira igitigiri naya anye mubona twabomoye tubona ko atakintu coroshe ngaha anye nukuvuga atagikozwe nukuri ibarirabo rero urutsinga rw'intuze rwa hotetation murabona rwashikiriwe iyi manga twebwe nuko turagishinga aye nkuko bavuze amazu menshi amaze kubamagurika imiryango myinshi ikirangara ikiraho ibikwa utwabyo amabati baba bayabika babomoye amatafari nkuko nyene benshi bari mu gahinga bagasaba leta n'ababijejwe kubagarukira ko ico kimanga kitari inkumbi. Twasaba ubutabazi cyo cambe tubona ngaha kuko burabona ibarabara ryashikiriwe singa za regito zashikiriwe iri nishure ngaha najyo ndabona ko tahori ihagaze uvuga hirya y'ejo masho usanga ryabomotse canke iki cyo tosaba leta y'u Burundi nukuri n'umuvyeyi atwibukaho tugeze azoze nawe akubitireko turasavye nukuri hino no hirya badodore badutabare turamwinginze kuko n'umuvyeyi kuwoza agakubitira ngaha nuko bacabarira twe turarira kuko ntitugira iyo tuza turiko turakura niho twakuriye niho twagiye abatama bacu niho badukuye niho twagiye none twozahe muraraba nukuri mudutabarize mudodore nukuri aya majambo agere kure. Imyaka ishika hafi 4 iraheze ico kimanga gitanguye gusitura amazu kikaba kimaze guturatuza abene gihugu batari bake nubwo bari bagerageje kuhakingira mu gutera imisuna ariko bibi vy'ubusa. Amashirahamwe ashinzwe gutwara imicafu mu gisagara ca Bujumbura ntabikora neza abene gihugu bakidoga ko imicafu imara igihe kirekire idatowe ariko bakaguma barihishwa amafaranga Loris Ndongozi. Abanyagihugu bo mu Bujumbura batewa amakenga n'ingene amashirahamwe ajeje gutora imicafu ariko arakora kuko haba mu ngo z'abantu imbere y'uburiro canke bunywero butandukanye haguma imicafu yegeranije ariko igateba gutorwa nayo mashirahamwe gushika naho atangura kwibonekezamwo inyo ariko abo bene gihugu bo bakabandanya kurishwa amafaranga. Ngahi wacu mu bwiza yararakare bararitwara hama bakaturihisha 3,000 ku kwezi ariko baradugije uko baritwaye nko ku kwezi cyangwa ku mezi 2 bakaturisha 4,000. Abaza gutora iyarara baritora kabiri mu kwezi haraho rero bishobora gushika ugasanga muri uko kwezi kabiri baje kubitora batevye ugasanga iyarara ryaramaze kononekara hari naho bashobora kuza bagatora ku ruhande rumwe kwezi turi 10,000 imisi yose nahone baraza gutora 10,000 ku kwezi bataje kuritora ntayatwara kugihe kwe kubera hari naho usanga vyagwiriye nyene ugasanga n'umurundo ngaho tabataraza kubitora naho baca ngaho umuntu akababaza ati muze umutori yarara ngo ntiharagera mwebwe. Kubwo umuyobozi w'ishirahamwe gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo Parcel
ngo uko kudakora neza kw'ayo mashirahamwe kuva cane ku barongozi b'igisagara. Bijya rero bica bijana n'ingene aya masosiyete aba yaragiyeho ubusanzwe nuko hanye tumenyere yuko abantu babashoboye ibintu babigizayo bakazana abandi ku nyungu zina ziriya kwera nakabazinanye ujya n'umushinga amateka ujya n'inaka mushirire societe yiwe ibintu byaramaze gutakanovera n'ibyo giture gituma abantu badashoboye ibintu usanga ariko baraje imbere urumva ni ikibazo c'abantu aho ndabishira kuri ico n'abantu barabiyoza abana baronka societe n'ijya modoka itwara ibyisuka yiteze kuzoyikotesha. Gushiraho ayo mashirahamwe atora imicafu ni byiza cyane, ariko gukurikirana ingene akora byoba byiza kurusha, mbere vyonasahiriza mu gisata c'amagara y'abantu mu kurinda ingwara ziva kw'isuku rike. Dutandukire mu yavugwa mu makungu dushirizwa na Benoit Sindayigwaje. Inyuma yaho muri Senegal perezida w'ico gihugu yungururije amatora hagakurikira imishamirano y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, Abdou Diouf hamwe na Abdoulaye Wade bahoze barongoye igihugu akaba ari nabo bitwa ko aribo batanguje intwaro rusangi muri ico gihugu, bahamagarira izo mpande zose mu biganiro kugira indyane zisanzwe ziri mu migambwe hamwe n'ibindi vyose bibatandukanya bihere. Abo batwaye igihugu ca Senegal bakavuga ko baganiriye na Macky Sall kandi ko yemeye ko atazokwitoza mu kiringo ca gatatu kandi ko ategerezwa gutegura vyihuta ibiganiro bidakumira. Mu ijambo ryabo bagahamagarira impande zose zitandukanye, abari mu butegetsi, abatavuga rumwe n'ubutegetsi, n'abari mu mashirahamwe yigenga kuvugana kugira habe amatora adakumira ari mu muco. Bagahamagarira kandi ugwaruka guhagarika ubugizi bwa nabi harimwo no gusambura inyubakwa no kwirimbura, bakareka guhendwa n'amakungu ngo bisamburireko. Tuve muri Senegal twerekeza muri Turikiya aho umukuru w'igihugu ca Turikiya Erdogan ari mu rugendo i Cairo mu Misiri, aho bivugwa ko yitavye inama ya mugenzi we w'ico gihugu Abdel Fattah al-Sisi. Iyo nama ikaba yerekeye ugufashanya hagati y'ivyo bihugu. Perezida Erdogan wa Turikiya akaba yaramaze igihe kirekire yarahagaritse ingendo muri Misiri kuva mu 2012 kuvaho batembagarije intwaro ya mugenzi we Perezida Mohamed Morsi mu 2013. Muri urwo rugendo Perezida Erdogan akaba yagiye aherekejwe na bamwe mu bashikiranganje biwe, aho twovuga nk'umushikiranganje w'ubutunzi wo kwivuna abansi, uw'amagara y'abantu hamwe n'uw'amahinguriro. Bikavugwa kandi ko muri urwo rugendo harimwo no kuvugana ku vyerekeye ibibazo nyamukuru bihanze akarere barimwo. Niyo nkuru duciye turangiriza kureka ndabashimire mu mwese mwadukurikiranye, shimira abagenzi banje badufashije gutorokana ano makuru. Ndabasaba kubandanya gukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi, mugire aho muba mwubahwe naho utaha.